Ndabaramutsa mwese abakunzi b'ikiganiro Kanguka. Nanje nje gushinga intahe mvuga kugira neza kw'Imana, mvuga ukuntu nabonye Imana ikiza. Nabonye Imana mu kwezi kwa gatandatu, niho nabonye Imana ikiza. Nahora numva ngo Imana irakiza ariko sinari bwayibone. Kuva hintanguriye kunkiriza niho natahuriye ubushobozi bwayo, niho natahuye ko Imana ikiza. Ahandi ho nahora ndavyumva ariko sinavyizera. Naragwaye indwi zitatu mu kwezi kwa gatandatu, gwari indwi zitatu ibintu mu mutima, imisonga itera mu mutima, mu nda kigatemagura. Ndabigwara indwi zitatu. Mu ndwi igira gatatu ndavyiganira umugenzi, ndamubwira ukuntu ngwaye. Acarampa Kanguka, sengana na Kanguka. Ndiko ndasengana n'umukozi w'Imana, ndiko ndasenga ahejeje nza numva akayaga karahituye, vya bisonga vyose birarenganye. Bene data narindushe, narindemerewe, nta rubavu na rumwe naryamira, sinari mfise igikorwa na kimwe nkora, narindushe, nta mwana w'umuntu yari gushobora kuhankura. Ndashima Imana ko yankijije, ndashima Imana ko yahabaye, ndashima Imana yuko yambohoye, ndashima Imana niyumve ko ndayishimye yiri, ndashima Imana ku mukozi w'Imana Imana yatoranije. Imana imukomeze, Imana imuhezagire. Muri Kanguka nahaboneye vyinshi, muri Kanguka nahungukiye vyinshi. Ntari bwamenye Kanguka naguma mpanze amaso ivy'Imana itarampa, nkibagira gushima mu vy'Imana yampaye. Ariko Imana ihezagira umukozi w'Imana, aratwigisha, akaduhanura, akadusengera. Imana imukomeze. Abagiye kumva iyi ntahe yanje nabigiye gukomeza, Imana ibahezagire, Imana ibakomeze. Iyo niyo ntahe yanje. Shalom. Mwaramutse inshuti z'Imana. Muri iki gitondo nzinduwe no gushima Imana kubw'ibitangaza yankoreye muri Kanguka. Kanguka maze igihe kinini nyifite ndetse nyisengeramo, hari ibitangaza byinshi ngenda nyiboneramo. Ariko uyu munsi muri iki gitondo ndashaka gutambutsa intahe z'ukuntu Imana iherutse kunyiriza umwana ubwo yari arwaye amaso, kandi nkabona birakomeye, nkabona biteye ubwoba, ariko Imana irantabara kubwa Kanguka. Ni ukuvuga ngo umwana nagiye kubona mbona amaso yamaye umutuku ari gusa nk'ibishirira pe, amaso yose. Kavuga ayo maso byagenze bite? Ngo nuko nabonye ameze, ariko ntiyavuga ko ari kumurya. None se ari kukurya? Ngo hoya, ngo nta kintu ndi kumva. Nuko ndavuga nti wenda ubwo biraza gushira. Nuko burira buracya, amaso agitukura. Noneho ariko ko yavuga ko bitari kumurya, nabifashe bisanzwe. Noneho rero bigeze nka nyuma ya saa sita, umwana noneho amaso aramurya cyane. Umwana arataka ari kurira ngo amaso muri kurya ameze nabi, kandi amaso yasaga umutuku yose nta hantu wabona h'umweru. Mu gihe rero nari ndi gutekereza ngo ubusengeye kumujyana kumuvuza hehe, ndajya kwe mu oftalmologue, ntangiye gutekereza umuganga w'amaso ari kumurya cyane. Mu gihe ndi gukira ubwenge ku gihe, numva ijwi rirambwiye ngo ariko Kanguka si ubwa mbere wakiriyemo. Kanguka uyu mwana yakira. Mpita mubwira ntumva, ngiye kugusengera muri Kanguka kandi urakira mu izina rya Yesu. Umwana rero ndamufata, tujya mu cyumba turiherera, dufata Kanguka. Yewe ni Kanguka yari yarahise, kubera nta nubwo hari kuwa gatandatu, nta nubwo hari ryari. Nuko iyo naguyeho hafi niyo nafashe. Ndangije nabani wizere, turasenga, Imana ikiza amaso, irahita igukiza kandi urakira. Bwari bwije, hari nimugoroba bwije. Ubwo turapfukamye, mfashe Kanguka, twumviriza intahe zose. Zirangije turasengana n'umukozi w'Imana, turasenga nkomeza kuvuga nti amena, ukurikije abari gukira. Ariko ikintu cyantangaje nuko numvishemo ngo wari umubyeyi uri gusengera umwana amaso, kandi ntabwo nukuri yari Kanguka y'uwo munsi. Numvamo n'amaso baravuze, yewe we ndushaho kuvuga ngo amena. Mana urashimwe ko uradukijije. Amaso aravugwa, nta manifestation umwana yagize, ariko byonyine kuba namvishemo ngo amaso, noneho narushijeho kwizera.
ndashima Imana rero ubwo ngubwo bwari bwije nuko umwana ajya kuryama, ndaryama buracya bukeye umwana ngo nzarebe amaso ari nka saa yine z'amanywa, nzareba amaso wa mutukure kadaha amaso yabaye umweru. Noneho ndavuga ubwo ari kukurya reka ni ukuvuga ngo icyitwa amaso cyagiye ubwo nta n'iyindi complain yongeye kuvuga y'amaso biba birarangiye. Nuko ubwo rero hashize nk'ukwezi Imana inkoreye icyo gitangaza nkajya mvuga ngo ariko rero reka nshime. Noneho shitani akongera akambwira ngo amaso se si ibintu bisanzwe, ngo iyo ntaye yawe ngo urumva ngo ifite ibiro byo kugera bifasha. Mwongera hagashira icyumweru ariko nyamara shima. Noneho no muri kanguka kuko buri munsi batwibutsa ngo mushime ubu sindi gucumura, sindi gukora nabi, ubu se ndi kumvira washima. Uwo mwuka rero w'intege nke ukongera ukambwira ibyo, ariko uyu munsi ndavuze nti reka ntambutse ishimwe Imana yaramfashije kandi niyo nasenze, kuva ariyo nasenze rero ngomba kwishima nkabibwira n'abandi. Rero iyo yari ntaye zanjye kubw'iyo ndwara y'amaso yari ifashe umwana imutunguye, kandi muri kanguka nkabona ko ariho habereye igitangaza. Imana rero iha umugisha abumvishe izi ntaye yanjye, kandi abantu bose mukomeze mwizere, twikomeze ku Mana ko ntahandi hari igisubizo. Imana iha umugisha cyane Chris ndetse na groupe Kanguka yose n'abaterankunga bakanguka bose. Imana igikomeza ibarinde ibazigame, kubera ko muri yo rwose dufite ibisubizo, dufite gukomezwa mu buryo bw'impemu. Yesu abaho umugisha bumvishe intahe kandi abakomereza ibyifuzo. Shalom. Yesu nashimwe banywanyi mwese bakanguka, nanje ngereshima Imana ku bitangaza Imana yankoreye. Je narabaye ngaho ngwaye inkorora. Iyo nkorora ukuntu nari ndayigwaye kweri ntihari inkorora isanzwe, kandi iyo ngwara kuva nkiri umwana mutoya kurinda nshika ubu mbyaye iyo ngwara ndayigwaye. Nari ndayigwaye iyo nkorora ifashe tuvuge ikamfata nasubira kuva mu nzu ari uko nkize. Abandi bavuga ati je ngwaye inkorora simba ngwaye nyene, nibisanzwe inkorora iragufata ukagenda ku kazi ugakora, no mu ndimiro ukaba wojayo akazi ukaguma ugakora ugwaye inkorora. Inkorora si ingwara, nanje iyo ngwara ndayigwaye kuva nkiri muto ndayigwaye. Namba ndayigwaye sinajya ku ishuri, narinda nkira ntava mu nzu, ntava aho ndyamye. Ndayigwaye narababara ku mutima, ntibikunde ko mpima. Ndavuga ati nega bashi ino si inkorora ngwaye, ahubwo n'iyindi ngwara ngwaye noba ntazi. Uko abantu bose nzarumva bagwaye inkorora bayigwara mbona batambuka ntagire icyo baba, ariko jewe nasubira kuva mu gitanda ari uko nkize, kubera ntibyakunda ko mpema, ntibyakunda ko ntambuka, kubera ntambutse naca mpemagira nkababara uburyo bwose asha bushoboka, nkababara bwose, naho bigatuma mberaho mu gitanda mpaka kuzorinda nkire. Ndayigwaye sinashobora no kuba norondera n'ibyo kurya ngo nje mu gikoni, ntibyakunda. Nabera mu gitanda mpaka nkire, bakangurira imiti y'inkorora sinkire, nkaguma n'ubundi ndemvye kwa kundi. Ubu mbyaye niho niyumviye maze kuronka Kanguka. None kabasha iyi nkorora ngwaye kidasanzwe, mbeko numva abantu benshi bakirira muri Kanguka. Byose nosengana n'umukozi w'Imana, nanje Imana kankorera ibitangaza kankiza iyi nkorora. Basi nze ngwara inkorora isanzwe nk'abandi, ngwara inkorora nanje nze ntambuka nk'abandi. Mu kumfatira iyo nkorora ntiyafata ngo hahere igihe ntarayigwara, naguma ngwara nko mu kwezi canke mu ndwi zibiri, nkaguma ndayigwara ikambabaza uburyo bwose. Nkavuga ati je uko nogwara inkorora notuma ngwara malaria canke izindi ngwara zose, kuko sinavuga ati ni inkorora, ntiyari inkorora, yari ingwara nyene yindi. Ndabaho uko maze kumenya Kanguka, ndafata muri Kanguka ndigira inama ati nanje bashe muri Kanguka umukozi w'Imana tugasengana nanje ishobora gukira. Umunsi umwe ndayigwara rero, ubu mfise umwana irongera kandi kumfata kayama yamfashe sirimo yari imfashe, mfise umwana yama yamfashe. Umunsi umwe cyanigira inama kweri ndasengana n'umukozi w'Imana, nanje nsengere kugira ngo Imana n'ukuri
intuburira ukungwara pe ndasenga n'umukozi w'Imana ndasenga nari narembye nyine yafashe ndaremba nguma mu gitanda nkorora ngo yagurika ndasengana n'umukozi w'Imana nkamasengana n'umukozi w'Imana aho ndarembye yamfashiga nkasengana n'umukozi w'Imana sinakize ubwo nyene oya naragwaye ndakira kuko nahora nyine nkira ariko nkama nafashe nsengana n'umukozi w'Imana ndavuga ati ankeka Imana inkora ibitangaza ndakize asha kuva ico gihe hagire hahere nk'umwaka ntasubiye kumva iyo ngwara idasubiye kugaruka ubu ndumva ndamahoro ubu nanje n'ukuri ndabonye ko Imana yankijije n'ukuri Imana ndayishimiye ku bitangaza nkoreye ko ikankiza iyo nkora yambabaza rwose Imana nihabwe icyubahiro ndashimye umukozi w'Imana yego kurya Kristo avuga ati iyo ndiko ndasenga si ngombwa ko mvuga ingwara yawe ati hari umuntu akiziye oya naho ntavuga ingwara yawe Kristo arabivuga naho ntavuga ingwara yawe wizere kukizi ega ibyo nibyo ashobora kuba atavuze ingwara yawe ariko ukisanga warakize kuko ntiyoshobora kudondagura ingwara z'abantu bose bagwaye urizera kukize ego nibishimirwe kwera nibihereko icyubahiro ndasengera umukozi w'Imana Kristo adusengera atatuzi ego umufasha wiwe umuha umwanya akasengera abatazi ndasengera n'abaparteneri bose bakanguka Imana ibahezagire kweri ego shalom. Shalom abantu b'Imana nanjye ndamije gushimira Imana yankoreye ibidasanzwe muri kanguka yankoreye byinshi cyane bantu b'Imana reka mvuga ati muri kanguka hari Imana muri kanguka ntacyo ndaburiyeho muri kanguka hari Imana sinzi ukuntu ndabivuga Imana yarankijije ibere iryo bere ryamfata ukuntu byarazamo umuriro mwinshi cyane abantu b'Imana nkavugana n'ibintu n'ibiki ndagenda ku bitaro barampa imiti ntabwo bampima ngo barabe ndaragenda gusa nkabiganira ukuntu merewe bakampa imiti iyo miti nkayifata abantu b'Imana nkayinywa mpejeje kuyinywa nkaronka kamitende buke ndose kamitende nkayimira yose igahera ryabere rikaca rikira nkomba nyine ndaremurutse muga nkiyumvira ati reka ndafise kanguka burya nta kinanira Imana abantu b'Imana reka nshimire Kristo Imana imuhezagire cyane sinzi ukuntu ndobivuga nukuri ndarasenze ndizeye ariko arasengera abandi nanjye ndafata kuri ryabere ndasenga ndizeye ndasenga mvuga ati Imana akira amashimwe rwose n'icyubahiro urankijije iryo bere ryarambabaza hakaza kutuntu kuduhere nanjye ndosa umwana aracyari muto keneye konka avuga ati none gamana bino bintu n'ibiki haraheze ngira amezi angahe n'ukuri amezi ashika muri 3 atakintu na kimwe ndumva muri kanguka hari Imana Kristo Imana imuhezagire nabiwe bose umuryango we wose Imana imuhezagire nabo bikorana eka sinzi ukuntu ndobivuga kandi Imana ndayihaye icyubahiro yumve ko ndayishimiye cyane aho iri ku ntebe yayo ukuntu Imana yasizemo ingabire umukozi wayo Kristo akadusengera atatuzi tutamuzi Imana ihabwe icyubahiro ndabushimiye cyane Imana ibahezagire cyane iyo yari ntahe yanje ikigira kabiri nacyo ndaragwaye ukuboko nako nyene Imana yarankijije nyene muri kanguka ndafata kanguka Imana irankiza nukuri Imana ihabwe icyubahiro umwana wanje yaragwaye ndafata kanguka Imana iramukiza ni byinshi Imana yankoreye muri kanguka sinzi ukuntu ndobivuga abantu b'Imana n'abatarishyura bakomeze bafata bagume ku kirindiro ntibarekure muri kanguka hari Imana bagumeze ko nyene bagume ko bayisenga shalom.
oya ari nayo yanjye. Shalom bakunzi bakanguka, nanjye ndi umwe mu bo Imana yagiriye neza. Imana yangiriye neza irankiza. Nari ndwaye, nari mfise uburwayi bwo mu mutwe, nari mfise ibizunguzungu vyinshi, jewe sinanze kuryama, ndyamye ngaramye, nabona aho ndi hose biriko hariruka, mpindukije umutwe nabona biciye bihinduka, nkabona mengo sinzi iyo ndi, mbere n'ubwenge bukantakarana, nkabona mpindutse cane. Dayimane imyaka itari mike, vyamfashe navyaye umwana, navyaye umwana n'ukuri, hari mu 2007. N'ukuri ndamererwa nabi, n'ukuri ndamera nabi cane. None rero haca haragera igihe nca ndagenda kwa muganga, nama nja kwa muganga ngira n'amaso, bampereza amarori ngaruka, bisura bifata kwa kundi nyene bikamfata bikanta hasi, ngakumbagara, iyo ntaguye nkahusha inzira, ndiko ndatambuka nkagenda umengo sinzi iyo ndiko ndaja, ndavye inyuma nkaja kugwa imbere, n'ukuri ndabaho meze nabi cane. Hanyuma rero haca haragera igihe ndahindura, ndagenda kwivuza, ndagenda i Bujumbura kwifatisha ibipimo, barangije amagizame, ndagenda ndabona bandungitse ahantu bipimisha indwara zo mu mutwe n'abagwaye intandara. Maze kuhashika ndababara ndiyanka, ndavuga Mana, none jewe ngiye kwivuza ahantu harahagenda kwipimisha abagwaye intandara, nanje zizava ziba intandara. Ndihebura cane, ndiyanka, ndamera nabi, ndavuga na jewe bizogenda gutega Mana, jewe none ngaha sinzohava mba umusazi nkaja mw'ibarabara, kuko narumva umutwe hononekara, hatera hononekara. Ico gihe vyamfata nka rimwe mu mwaka, ariko mu nyuma bica bitera birakura, hanyuma mu nyuma bikamfata, nkabona mu kwezi biramfata, nkabona birafata mu ndwi, bikamfata nka kabiri, nkabona nta n'indwi igihera. Niho rero baca banyandikira imiti. Bamaze kunyandikira imiti, kuko baciye basanga, bamaze kumpima baciye basanga mu bwonko haramaze kononekara. Ego, hanyuma rero ndababara, ndavuga Mana, none ko mu bwonko hamaze kononekara, ibintu n'ibiki? Rero kuje kanguka ntabwo nari ndayimenyeye, muga nahora ndayumva ko bazumviriza, nkumva yuko barazivuga bavuga kanguka, ko benshi bakiriye muri kanguka. None rero nca ndabibwira abavukanyi, ndabibwira abavyeyi ko vyanse, imiti banyandikiye ntayifata, banyandikiye ibinini vyinshi 200, ndiko ndabiraba nzofata mu mezi 6, nkiyumvira none ibinini je nzobimaraga Mana, ariko ndiko ndabifata nkabona nta gihinduka, nkabona nyabuna mbere no mwiyinga ntirikirenga ntafashwe, nkabona nguma mfatwa n'ivyo bintu hafi na hafi, vuba na vuba. Ndiyanka, ndihebura, ndavuga Mana, none je ibi nibikiga Mana? Nkihebura aho ndyamye, naho naryama vyaramfatiraho. Haca haragera igihe rero umuvukanyi arandungikira kanguka, akazitransfera kuko ata busiyo ya kanguka nari mfise. Biranka ko zishika. Hanyuma umunsi umwe nca ndandikira umugenzi, ndamubwira, ndamubaza ingene kanguka noyironka, aca arambwira ngo hinge ngo ngerageze ngo ndabe ko biza gukunda. Nagiye mbona ayindungikira, mbona ubusiyo iragiyemwo yakanguka, ndanezerwa ndayakira, nca ntangura kubona ziza bukeye zisubira ziza, ntangura nanje kuzakira, ndazumviriza, numviriza intahe z'abakize bagiye barakira. Umunsi umwe nza numviriza intahe z'umuntu yakize ibizunguzungu, numva ndizeye, numva nciye nishima, mvuga Mana, na jewe uzonkiza, ko wakirije uyu na jewe, ntabwo na jewe uzoreka kunkiza. Ndizera, ndavuga Mana, naje uzonkiza. N'igihe cashika, Imana yacu nicegwa. Harageze igihe rero ndiko ndumviriza intahe. Umunsi umwe hari kuwa 6 mu gatondo,
nca ndumviriza intahe, ntangura kumviriza intahe, nca ndashika ku ntahe y'umuntu umwe yaragwaye mu mutwe, yaragwaye ibizunguzungu, ndayumviriza ntangura kurira, hanyuma rero ndazumviriza ndiko ndarira, haragera igihe rero umukozi w'Imana atangura gusenga, hama aca aratangura aravuga ngo hariho umudamu umwe atanguye kumviriza intahe, atangura kurira, ngo ariko arabohoka, Imana iriko iramukiza, ngo nashime, ngo niyakire ashime Imana yamukijije. Ndakira ndavuga Mana ni jewe, ndashima Imana, nca ndashima ndanezerwa cane. Hanyuma aravuga ngo hariyo ngo n'ibintu biriko biramuvako ku gitugu, ngo nafate ku rutugu, ndagumya ndacakira ku rutugu, nanje nama afise ibintu ku rutugu vyama bimereye nabi, ukamengo neguye amabuye kw'izosi, nkamererwa nabi nkaremererwa, ndafata kw'izosi. Ariko rero uwo musi Kristo arasenga, aravuga ame, nanje ndavuga ame, ndizera. Ariko bukeye ntabwo vyaheze, haheze kabiri, imisi ibiri, nagiye mbona kubigira gatatu, umunsi ugira gatatu birasubiye bingarukako, vya bizunguzungu biraza birangarukako, ndasa ndavyumva, nca ndavaho narindi, nca ndagenda mu cumba ndiyugarana, nca ndugurura Kanguka, ndugurura telefone, ndayishira imbere yanje, ndumviriza intahe ziheze, Kristo arasenga, ahejeje gusenga ncamera nk'uwekeye, ndahwekera, ncamera nk'uwusinziriye, umwanya ndakanguka, ntangura kweraguza aho narindi, ndavuga mbega waho ndi hatekereje, ryaga nakize ntabizi, Imana yankijije, ndakanguka, ndaraba nderaguza, mbona aho ndi haratekereje, ikirere kare cariko kiriruka, nabona amabati umenga agomba gukoroka, ariko ndabona haratekanye. Kare mpagurutse mpagurutse nja gucurika umunwa hasi, ariko muri ako kanya ndahaguruka, ndatambuka kabiri, mbona ndatambutse neza, mbona ndatumbereye inzira, kandi nagenda ndahushagirika, nagenda nkagwa hasi, nkagenda ndaseka ibihome, ariko muri uwo mwanya mbona ngiye hatekanye, ndatumbera inzira, ndagenda hanze ndishima, ndakandagira, nkagenda ndatambuka, nkabona mu kirere hameze neza, ndavye hejuru nkaraba wese hejuru nkishima, ngasaba nkahindukiza umutwe nkishima, nkaraba inyuma, nkaraba n'imbere. Nukuri narishimye muri ako kanya, narishimiye nukuri Kristo, ndamushimiye adusengera atatuzi. Yesu yarakoze cane, yaturungikiye umukozi mwiza, akitanga agaheba ivyiwe. Nukuri ndashimiye umuryango wiwe umurekura akaja gukorera Imana. Nukuri ndawushimiye uwo muryango wiwe, ndashimiye n'abapartenere bose bakanguka. Yesu abongere umugisha cane. Hanyuma narakize ndishima, ndashima Imana, ndumva narabohotse, ndamererwa neza, ndasubira gushobora kuririmba, kare sinaririmba, kare sinumva kuvuga cane, abana nari nabuciye kuyogora, nabo nyene ntibari borohewe na gatoyi. Ndashima Imana yuko yambohoye, ikankiza, ikankura ku ingwara zari zingiriye nabi zimboshe. Yesu yarakoze cane. Hanyuma iyo yari intahe yanje. Shalom.